Umutima wawe ufise ubwoba bw'urupfu. Ndakubona ndaza kugufata. Alo boss, amakuru mabi dufise nuko yaducitse. Yankubise ikintu mu mutwe, ariko ndamubona ari ngaha mu ishamba. Sawa boss, yarushe cyane, ntabwo aza kuducika. Basore. Oui. Nta muntu mwumvise asevuye. Jack nje numvise. Ariko papa, ibintu wakoze je ntabwo navyishimiye. Gute ushobora kwirukana umuntu nka kurya? Ariko vyari ngombwa ko tuyaga ivyanyu. None ivyacu tubiyagira ngaho mu bitaro. Ho bizi gute yuko jewe na James ivyacu twoba twavyumvikanye? Bisaba kumvikana. Nisigura ko wowe utamukunda James. Papa, ivyo Santine ariko aravuga ukuri. Witonze amira ibinoze. Papa, reka tubitware buhoro buhoro. Uko vyogenda kose bitegereza kugenda uko nyene kandi ntibihinduka. Daddy, waraye kuri ino ntebe urarusha. Taha muhira amatwe tugume ngaha. Sivyo papa? Kubera iki mwese mushaka kundungika muhira? Jewe nzova ngaha uko umugore wanje mbonye ko ameze neza. Ndamujanye mu rugo. Ivyo nivyo bikwiye kubikora. Washavuye? Oya ntabwo nashavuye, meze neza cyane. Urambesha. Santine yagushavuye?
yarigeze kubwira ko afise umusheri? Oya, navyambwiye. Arafise umukunzi w'umubosi w'umubogara afise amafaranga menshi kandi iwabo baramukunda cyane, kandi uko ndavyumva bafise imigambi yo kugira mariage. Ariko naco ntugire ikibazo. Yo. Mike, ko ndi kuguhamagara ntunyitaje? Byari ngombwa, hari ibintu byinshi cyane nihutiye gukora. Mike, wanshavuriye? Kubera iki ndagushavurira mu gihe atakosa na rimwe rihari wowe wankorera? Mike, ndazi ko ibyabaye byakubabaje, ariko ndagusabye umbabarire cyane. Nanje sinumva impamvu papa yatanguye kuyaga ibintu bya mariage. Jewe na James ntabwo turigera tuyaga ibyo bintu, habe n'umunsi n'umwe. Ariko nakubwiye ko atakosa rihari wankorera. Ikindi naco, je nawe naho rashiri hagati yacu, je nawe nta rukundo ruri hagati yacu, rero nta mpamvu n'imwe ihari yo kunsigurira. None ata kibazo gihari, kubera iki wahindutse? Ndabibona ko utameze neza. Mike twari kumwe jo, siyo ndiko ndabona uyu munsi. Ya, ntabwo meze neza nivyo. Nanje ubwanje sinahura impamvu ntameze neza. Sinzi impamvu ndiko ndababara. Iteka ryose ubuzima bwanje nabuhaye icerekezo kwa noma. Nabona neza yuko ngaha kwisi ikintu ca mbere cyo mbabaza jewe ari ukubona noma ari mu bibazo. Ariko rabo no munsi ndiko ndababazwa n'ibintu bidafisa agaciro ntazi niyo bitumbera. Mike, nijoro rishize ndararanye ibyishimo mu mutima wanje. Ndakumbuye bijya bihe Mike. Mike. Sindi cyane. Naraye ndarota mbona hari umuganga yinjiye ngaha. Bisa nkaho yaraje gutera imiti mama wanyu. Iyo ndoto iranteye amakenga cyane. Ntabwo yari indoto, ahubwo byari byanyabyo. Yarazanye umuti gutera Rebeka uri mu burozi bwo kugira muzimanganiriza ubuzima. Ivyo uri kuravuga nibiki? Wari ngaha mu cumba, je ndi hanze nta buzitiro. Sinigeze ndamubona yinjira, namubonye asohoka yihuta. Ndamukurikira buke. Cambona ariko avugana na Dr. Therese. Yiba
yiyiba cane. Sinigeze ndota, ntizari indoto. Uyo n'umuntu agomba kuza kwica umugore wanje. Uyo n'umuntu agomba kuza kwica umugore wanje. Uyo n'umuntu agomba kuza kwica umugore wanje. Daddy, calm down, okay? Daddy, calm down, okay? Biraza kugenda neza. Daddy. Haguruka. Iteka ryose umutima wihebuye usa n'umutima wapfuye. Urafise ukuri ugomba kwerekana ko utabara ubuzima bw'abantu benshi. Mu gihe uzoba ugifise ububasha bwo kumva ububabare, menya neza ko uzoba ugifise amahirwe yo kubaho. Haguruka maze uguruke, kuko amababa ni ayawe, kandi ibicu ntabwo bigabwa n'umuntu n'umwe. Ntutuma amaraso yawe aseseka mu biganza by'izo nkozi z'ibibi. Ndagusabye ufashe. Hari abagabo ariko baranyikanga inyuma kandi bashaka kungirira nabi. Tuze kwanza. None abo bagabo bari kwiruka ko bagomba kuguhora iki? Reka tugende ibindi ndabikubwira hanyuma ndakwinginze. Uri muri Afrika. Ko mbona muri ko muritegura mwese habaye iki? Turataje. Dutaye none mama yakize? Hari umuntu ashaka gutera ubuzima wawe kandi ashaka kumwica. Mama wawe nta mutekano afise muri iki kibanza.
uburozi none uwo muntu ninde? Ntabwo tumuzi kuko yari yambaye maske. Gusa ni Dr. Teresa Mutumo. Dr. Teresa? nagiye kuri ya facture turashobora kugenda. Bigenze gute ko mugiye kandi Rebeka atarakira? Twabihisemo. Rebeka agiye kuvurirwa mu bindi bitaro. Twizere ko twamaze kubariha facture zanyu zose atadeni tukibafitiye. Igikuru ntabwo ari amafaranga. Igikuru n'amagara y'umuntu. Oh. Kumenga urahangayikishije cyane no kuba tugiye. Tuvuge ko urukundo rw'isho bufitiye canke impuhwe nyinshi. Reka guterana amajambo nabo. Tugende. Sa n'umuntu arushe cyane yaciye muri byinshi. Kubanze wuguruhuke ibindi turaza kubiyaganya. Urakoze muntu w'Imana. Maze iminsi ndi mu bihe bigoye cyane. Gusa ndagushimiye kuba wankuye hariya hantu. Imana iguhezagire. Ariko hari ikindi kintu nifuza aho gusaba. Nicyo ikintu ugomba kunsaba ko nugukorera. Ndakwinginze ntagire umuntu n'umuzobwira ko ndaha hantu. Abantu bampiga ni babi cyane. Okay, ntugire ikibazo.